inatire twegaje no munsi yari yerekeye kuganira ingene art yo mu Burundi, art visuel yoja mu makungu. Tugitangura art yo mu Burundi ntitwari dusaba abantu benshi b'abarundi bagura amatablo y'aba-artiste canke ama-œuvre y'aba-artiste b'abarundi. Ibice 90% aba expats, aba touriste. Mugabo kwa mwana tuvugana benshi igice 70% nico abarundi bagura ama-œuvre y'abarundi. Nibaza ko hari hakenewe yuko twerekana ko abarundi bashoboye kugira ngo abarundi bashobore kubona yuko boshorera umu-artiste w'umurundi. Rero kuvyerekeye ku makungu turacafise akazi tugeze gukora. Ari naco gituma twagize kino biganiro ngaho no munsi kugira ngo dusensibilize abartiste b'abarundi ku kazi bategeze gukora n'ama effort bategeze gushiramwo mu kazi bariko barakora. Art visuel rimwo ibisata vyinshi. Mugabo twatanguriye kuri peinture ari gusiga n'amarangi canke dessin gusiga na crayon canke n'andi ma technique, hanyuma na photographie amafoto. Mugabo turizera yuko muri kazoza atari kakure cane dushobora kugira ico bita ama installation n'ama sculpture. Uruhara rwa 257 Arts nka galerie ya mbere yo mu Burundi rurakomeye cane kandi turabizi yuko ari responsabilité ikomeye cane kandi tegezo gushikako. Turiko dukora icerekeye guhimiriza abartiste gukora akazi neza, gukora ibintu bishemeye, hanyuma tukagerageza no kugurisha no kugira promotion no hanze. Ubu hari ico bita art contemporain. Ubu tendance ihari rero ni art contemporain y'abanyafrika. Ubu no kuvuga yuko nitwe tugezweho. Rero kubera nitwe tugezweho tegereza ku profita y'umwanya tugezweho kugira ngo abartiste b'abarundi nabo nyene bashobore kuja mu makungu. Akazi dukora nuko tumenyekana ivyo dukora kugira abartiste batumenye. Abartiste bahari ni benshi cane gose kandi bafise impano zikomeye. Rero tubasaba yuko batwegera bashobore kubenefisia y'amafaranga twandutanga canke ama échange turagira. Akazi tuko turakora nuko kwanza tubanka kuronka kwanza usohoka basaba wa mbere abari uyugurura umuryango abandi kugira ngo burya anye abantu barakenera kuronka umuchampion abereka ko ibintu bishoboka. Iyo umuntu nuko amusigura yuko ukeneye kumutwara kuri lune ntashobora kuvyumva. Mugabo maze guhonyora kuri lune ukamere ko washitse kuri lune abona ko bishoboka ko nawe aba umuntu nka wewe. Rero umurundi tworonka umurundi ashobora kuja makungu kasoko y'amakungu muri art nibaza yuko yegurura imiryango ku ma artiste majana y'abarundi. Sino artiste hagati mu gihugu turakorana. Nk'ubu unye turafise programme ya résidence yitwa pépinière. Harimo umu artiste w'Igitega. No mu formateur bacu hari umu formateur afise centre artistique Igitega. Rero ntidukumira ngo tugume turi abantu b'Ibujumbura gusa, ariko dushaka abari mu mihingo yose mu Burundi batwegeye dukorane. 257 Arts ku batayizi ni galerie d'art aho twexposa tukagurisha ama œuvre b'artiste b'abarundi bakoze canke abartiste bo hanze.